ndabibabwiye naho ibindi bihome byose muronka amafaranga yo kubyubaka bizobasenyukana mubona canke mwebwe nyene bari mu byisenyurira, kuko aho imitima itubatse ntumenya iyo shetani yaciye, kandi shetani aho ibereye nabi nta ruhome na rumwe itamena kiretse uruhome rwa mutima mweranda gusa. Muritwararika rero kubaka imbere ya byose impome z'imitima yanyu, impome z'umuryango wanyu, gutyo niho n'izindi mpome zose muzoduza. Uko muzoba mugiye muraronka uburyo buhoro buhoro, muzosanga ari impome ziremye, kuko nanone ico Imana itubatse umwubatsi akora bisambuka. None rero muramane n'iyo Mana, muramane umutima w'umushaha wa Yesu witwararika bato bato n'abatagira ico babaha. Umutima w'umushaha wa Yesu uzi n'ukwihanganira abo mudasangiye ukwemera, mbere n'abatemera namba, maze mwese Imana izibaje imbere, muze muhimbawe mukiri kw'isi, nuko mubanye neza n'abandi, mwongere muze muhimbawe no guhurira mwese mu bihimba kwa Data mw'ijuru, mugira muti ibi byose tubikesha kw'Imana yatugabiye umurima wa Paruwasi ya Maramvya hari kw'igenekerezo rya 3 muri Gitugutu mu 2020. Twari tumaze imyaka n'iyindi turindiriye iyo ngabire. Imana nishimagizwe. Amen. Tugira dusohore icese ingingo ishinga Paruwase ya Maramvya. Irasabe Nyakubahwa Musenyeri icariho gikuru c'umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura abashikirize iyo ngingo, namwe ndabasaba muve hasi. Ingingo itangaza icese ishingwa rya Paruwasi ya Maramvya. Jewe Musenyeri Gervazi Bashimiye Ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, kubw'inema y'Imana n'ubuntu bw'umusubirizi wa Petero Mweranda, nihweje ingene ishingwa ry'amaparuwasi yegereye abakristu rifasha mu gutunganiriza abakristu, nkubitije agatima ku ngorane abakristu ba Maramvya bashikirije tugushobora gushika ku murwa mukuru wa Paruwasi ya Kinama ngo baronke ibyiza by'umutima kubera ari kure. Numvirije abasaserdoti ba Paruwasi ya Kinama bonyene ubwabo ingene bagora gushikira abakristu bose bashinzwe mu bisata byose kubera ubunini bw'iyo Paruwase. Mu mwitwarariko mfise ukurushizaho gutunganya neza ubutumwa bw'amaparuwase muri Diyoseze nkuru, ngabe na za Ekleziya mu muryango w'Imana n'abakristu batunganirwe ukuruta, nishimikije ububasha mpabwa n'itegeko rya Ekleziya ry'amajana 515 agace ka 2 ku by'uburenganzira bwo gushinga amaparuwasi, kuyafuta cyangwa gusubiramo imbibe zayo. Ndatangaje icese ingingo zikurikira. Ubwa mbere, harashinzwe Paruwasi ya Maramvya kandi iragijwe umushaha mweranda wa Yesu.
bisata bikurikira: Maramvya, Kirekura na Buhomba. Nsavye Imana gishungurura umugisha wayo kuri iyo paruwasi, ku basaserdoti no ku bakristu bayo bose, maze ingabirano zayo zishware umutima w'umwe. Bigiri Bujumbura, igenekerezo rya 3 Gitugutu mwaka w'2020. Gervazi Bashimiye Ubusa, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, na Musenyeri Gabriel Baresabe, umunyamabanga wa diyoseze nkuru. Nicyo gituma natwe tumaze kwihweza ibikenewe byose, twashimye kugena abasaserdoti bazoba muri iyi paruwase, bazoba ari babiri bari kumwe n'umudiyakoni, ariko muri bo twarasohoye ingingo igena Patiri Hermenegilde Masabo ngo abe patiri mukuru wa mbere w'iyi paruwasi. Ndamusabye rero ngo ashike ngaho imbere ya rutari, maze asubiremo ukwemera kwacu, ukwemera ku Ekleziya, ariko kwemera kumusabye ko yokwama ahagarariye muri iyi paruwase ya Maramvya. Imana ndende atamushobora byose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukamo wa Yesu Kristu, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data atamye akiyavugwa. Ni Imana iva ku Mana, ni umuco uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yaravyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na Se, byose byariwe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu agira ngo atukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, ku bwa Mutima Mweranda yigira umuntu. Yongera abambwa ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato, arababara, arahambwa. Araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe, hanyuma yurira mu ijuru, yicara iburyo bwa Se. Kandi azogaruka n'uburinahazwa, aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe izoba igihera. Nemera kandi Umutima Mweranda, umukama ari we soko y'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamurinahaza nk'uko tubwira Data na Mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi Ekleziya imwe nyeranda Gatolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera kwibatisimu kuri ibicumuro ari imwesa, ndorereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Ubu naho mwananje nkunda cyane, imbere y'igihugu cy'Imana ugiye gushingwa kwitwararika
ndagusabye usubiremo indagano wagize igihe watigwa. Urashaka kwamana ntaryo urangura ibanga ry'ubusaseredoti nk'umufasha nyawe w'ibanga ry'abepiskopi mu kuragira ubusho bw'umukama urongowe na Mutima Mweranda. Egome ndabishaka. Urashaka guhimbaza n'umutima wawe wose nk'uko bitegerejwe amabanga ya Kristo nk'uko biri mu ruhererekane rw'Ekleziya. Egome ndabishaka. Urashaka kurangura no kubwira ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu kwigisha ukwemera kw'Ekleziya Katolika. Egome ndabishaka. Urashaka gukomeza ubumwe ufitaniye na Yesu Kristo umusaseredoti mukuru yihereje se wiwe ngo atubere inkuka itagira agahonzi. Urashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikirwe ukiriro. Egome ndabishaka. Uremeye uzokwama unyubaha kandi ungamburukira twe n'abazosubira. Ndabyemeye. Imana yatangiye gukora igikorwa cyiza muri wewe ni ikirambure. Ubu naho rero akurikira cya gihe cy'uko tumushikiriza ibimenyetso bimwe bimwe. Bwa mbere turaza kumwicarika ku ntebe yerekana ko ariwe ayoboye iyi paruwase ya Maramvya yitiriwe umushaha Mweranda wa Yesu. Hanyuma turaheza tumushikirize imfunguruzo z'isengero be n'iz'itabernakulo yerekana ko ashinzwe kuza arugurura kugira ngo bose bakeneye gukiza bashobore kuronka binjiye mu muryango wacu. Mugabo kandi akaba ashinzwe no kugara kugira ngo ntihagire aboza ku muyaga ivyo yamaze gushikana mu ruhongore. Urufunguzo kandi ni urufunguzo rw'itabernakulo kuko ashinzwe kuzarabaha imbere ya byose ibyiza by'Imana. Ibyiza by'Imana bikuru nabyo bikaba ari ya Ukarisitiya Nyeranda itwuzuzamo ubuzima bw'Imana n'ingoga z'urukundo mu mibano yacu. None rero nyakubahwa Patiri Ndikumasabo Hermenegilde nushike muri iyi ntebe yo kurongora paruwasi. Akira n'izi mfunguzo z'ingoro y'Imana, wongere wakire kandi n'izi mfunguzo z'itabernakulo Nyeranda. Uze wambe umenya kugurura igihe cyose hari abakeneye kwinjira mu baronke ibyiza by'Imana. Umenye kandi kugara igihe cyose hongera abagomba kuza kugira ibyo bonona mu muryango basange hugaye, kandi iyo Imana yugaye ntawugurura. Urufunguzo kandi rw'itabernakulo uze wambe uri umubyeyi agabura ibyiza by'Imana kandi akabigaburira abantu bose. Imana izi kuja imbere kumwe na Patiri Ernest n'uyu mudiyakoni Dismas mutanguranye ngaha muri iyi paruwase ya Maramvya. Nuko rero agende kugurura ya tabernakulo, hanyuma bayose n'ibimoga neza. Abaririmbyi baririmbe.
bugingo, dukengurukira Imana kuri paruwasi nshasha, dukengurukira Imana kandi kuri aba basaserdoti Imana ituroheje kandi bazoguma bangaha muri uyu mubano ngaha. Abaririmbyi